nuko ngira abo benshi mu bari ngaha barutse vuba ingwano ya Irani na Iraki yabaye mu myaka iheze mu kigobe cy'abarabu bujya hamye intambara abarundi rero borema so kuvuga yuko kubera ko mu kigobe cy'abarabu habaye intambara bizoca bituma leta itabandanya kwitaho abantu bayo. Leta izobandanya yitaho abantu bayo aho gikenewe kukirondera ikirondere kandi kizane uburyo bukenewe gushirwamo ibushiremo kugira ngo abarundi bakomeze banezerwa kandi baronka igitoro uko bimeze. Hari dukeyi badusabikanye hanyuma bikenewe kongereza leta yongereze umuvuduko. Ico nibaza ko abantu borema ntihazoca haba ijuru ngo ridukorokereko ngo nuko ariko haraba intambara mu kigobe cy'abana. Kibazo nini Bele yakibajije aho yatanguriye kuvuga ko hari ku abamenyesha makuru gaca aravuga yuko n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere n'uwitwa Kazungu barekuwe kandi bobo bagirizwa ivyaha biremereye nko guhungabanya umutekano w'igihugu canke gushaka kugandagura umukuru w'igihugu. Ariko nagira ndamubarire yuko yaciye avuga ngo mbega Dr Sahabo na Christian Butoyi bobo ntibotaha. Nagira ndamuremeshe nibere ndakuremesheje kubera kurekura abanyororo n'umugambi ubushikiriza amanza bumaze mu gihe kinini barekura abantu mu mabohero atandukanye. Abo wambwiye ngira ngo nabuzi kubera ibubanza bararekuye, ibujumbura bararekura, mu ibohero ry'Igitega bararekura, imuyinga bararekura. Mbega none umuntu aje gusaba urwo rupapuro rwiwe ndangatongo rukoze mu buhinga bwa none kubera iki urwo rundi rupapuro rwiwe ruca rugumayo kandi ashobora kurukenera umwanya uwo ari wo wose haba nko gusaba amadeni canke ibindi. Murakoze nico kibazo twaracize. Urwo rupapuro ndangatongo rujya bita original ni urupapuro nkenerwa cyane kuri nyene itongo, araza akagwerekana bakarubona, avuze ko yihuta baramwemera guca agenda rutahanye. Ikibazo c'igitoro yafatiye kuri ingwano iri mu kigobe c'abarabu ati ntije gusongera isibe na urya mu Burundi ikibazo c'igitoro cari kicibonekeza. Murakoze cyane no kuri ico kibazo. Ikibazo c'igitoro nivyo ni kibazo nkoramutima, ariko turakwiye no kuza tubanza tukiyumvira mbega ikibazo c'igitoro mu Burundi kugira kituraze ishinga no kubera iki. Ubwa mbere uno munsi mu 2026 urugero dukeneye kw'igitoro ngira ngo urugeranya no mu 2005 yosanga hari ubudasa bunini. Twobanza rero tugashima kumva dukeneye igitoro. Burya abantu usanze aho abantu bariko bararira ibirato nuko bafise ibirenge. Burya batagira ibirenge usanga barira ayandi marira kuko bagira bati icompa ibirenge no hakandagira gayeme no hatambuka. Rero twebwe kuba ikibazo c'igitoro kituraje ishinga no munsi nukuri umwanya umwe twari dukwiye kunezerwa no kuvuga yuko dufise aho tugishira aho twifuza gukoresha igitoro. Rero kira noneho mu minsi heze twaravuze yuko igitoro rimwe na rimwe catugora gushikira kubera ubukene bw'amafaranga mva makungu kubera ariyo kigugwamwo, ariko twaravuze yuko uko bukeye atari ko bwira kubijanye n'ubukene bw'amafaranga mva makungu. Kubera iki? Muraza aho dutanguriye gusoroma wa murima weze witwa ubutare no munsi amafaranga mva makungu yarinjiye kandi akiriko ku rugero mbere rushimishije
uravye nko kuva mu kwezi kw'icenda gushika muri uku kwezi kwa kabiri umaze kurenza umuriyaridi w'amadolari yinjiye muri ico gisata, urumva ko umurundi atobura kugira ati ejo ni heza kurusha. Ni ukuvuga rero ko twebwe uko tuzobananya twimbura dusoroma uwo murima weze, aho bukera tuzoba tuvuga tuti ikibazo c'igitoro eka mbere n'ifumbire na bijya bindi bisabwa yuko tubikura hanze, hazogeraho umuntu yiruhutsa. Kandi no munsi mubiravye burya ku gitoro mubiravye neza, intambamyi nyamukuru ntiyamye ishingiye ku bukene bw'igitoro ubwavyo. Intambamyi nyamukuru hanini yagiye ishingira ku nyifato ya twebwe abarundi. Iyo babonye igitoro bagisakuranwa, bamwe bakagijana kugicuruza kuri magendo kugira ngo abandi bakibure. Mugabo hagiriye wa mugambi wo kuza turagisabikanya, murabona yuko ubu hari akarusho. Yega hari n'igihe wasanga haciye nk'indwi zibiri canke zitatu ata abantu bariko bararonka igitoro ku masitasiyo. Mugabo no munsi uko mugaturuturu bukeye muca muronka urutonde rw'amasitasiyo yaronse igitoro, abantu bagaca bagenda bakaronka. Uraronka dukeyi bukeye kabiri gatatu usubiye gushikirwa ukaronka utundi dukeyi. Ni ukuvuga yuko kizogenda cyongerekana tuzoza turaronka. Uti mbega none intambara yo mu kigobe c'abarabu ntizoha bituma vyunyuka? Emwe nuko ngira abo benshi mu bari ngaha barutse vuba, ingwano ya Irani na Iraki yabaye mu myaka iheze. Mu kigobe c'abarabu burya hamye intambara, abarundi rero borema. So kuvuga yuko kubera ko mu kigobe c'abarabu habaye intambara bizoca bituma leta itabandanya kwitaho abantu bayo. Leta izobananya yitaho abantu bayo, aho gikenewe kukirondera ikirondere kandi kizane, uburyo bukenewe gushirwamwo ibushiremwo, kugira ngo abarundi bakomeze banezerwa kandi baronka igitoro uko bimeze. Hari dukeyi badusabikanye, hanyuma bikenewe kongereza leta yongereze umuvuduko. Ico nibaza ko abantu borema, ntihazoca haba ijuru ngo ridukorokereko ngo nuko ariko haraba intambara mu kigobe c'abarabu. Twabajijwe cereke impapuro ndangatongo, babaje yuko ari amakenga yuko kirihutishwa ko ataco bacinyegeje inyuma. Haba namba nta na kimwe kinyegeje inyuma, ahubwo ni ku neza y'umwenegihugu, cane cane ku impapuro ndangatongo kenshi usanga zibitswe nabi zigatabwa cyangwa zigatakara. Shanye bwaravyihweje burabona ko bikwiye yuko hoba kuzanika mu buryo bugezweho, bigatuma abenegihugu bashaka kuzishingura neza. Habajije ikindi kibazo yuko abantu bari hanze y'igihugu batari hafi bati mbega bizoza bigende gute. Twaravyize neza, turabona ko bikwiye yuko nabo nyene bazandikisha nubwo batari ngaha, ariko tuzokwiga uburyo nabo baheza bakazandikisha inyuma y'iki kiringo. Ikindi kibazo cabajijwe babajije ko ivyerekeye izi mpapuro ndangatongo ziri mu mabanki, bati mbega zizandikishwa nande, bizogenda gute? Vyaratungajwe n'iri tegeko birimwo, biravugwa neza yuko aba mabanki afite izo mpapuro ndangatongo ariyo nyene ubwayo azoza kuzandikisha umuyobozi bukuru ujejwe kwandika izo mpapuro. Murakoze. Mbega none umuntu aje kwandikisha, aje gusaba urwo rupapuro rwiwe ndangatongo rukoze mu buhinga bwa none, kubera ko urwo rundi rupapuro rwiwe ruca rugumayo kandi ashobora kurukenera umwanya uwo ari wo wose,
haba nko gusaba amadeni canke ibindi. Murakoze, n'icyo kibazo twaracize. Urwo rupapuro ndangatongo rujya bita original ni urupapuro nkenerwa cyane kuri nyene itongo, araza akagwerekana bakarubona, avuze ko yihuta baramwemera guca agenda rutahanye. Abarundi rero borema bihutira bwo kwandikisha amatongo yabo, umugambi wa Wijukire ni umugambi mwiza cyane ku gihugu. Ariko ntimwatomoye neza, uno munsi umuntu afise urupapuro rwiwe mw'ibanki kugira ntazocererwe kirya kiringo mwatanze, ahamagarirwa gukora iki? Naho nyene borema twari twakivuze, tugisuremo kandi kugira ngo bose tucumve kumwe. Iyo banki ifise urupapuro ndangatongo rw'umwenegihugu ni nayo izogenda kurwandikisha mu buyobozi bukuru bujejwe amatongo. None mwene itongo niwe azoja kubwira ibanki ati genda unyandikishe canke ibanki zisanzwe zibizi? Rirya tegeko ryasohotse ryaramenyeshejwe abarundi bose. Ibanki iyo izoba ifise urupapuro ndangatongo yahereye ku ingurane umwenegihugu, nizoba ico gikorwa tuza kwandikisha urwo rupapuro ndangatongo, ntibizobazwa urya yaritanze yahawe ingurane, bizobazwa iyo banki nyene kwakira urwo rupapuro ndangatongo kuza kurwandikisha mu buyobozi bukuru bujeje kwandika amatongo. Mwumva ko birimwo amakenga mu gihe iyo banki izoja kwandikisha nyene ivyo batari kumwe? Ikaye nta makenga bakwiye kugira, ahubwo bo kwihutira kugenda ku buyobozi bukuru bujeje kwandika amatongo bakavugana kugira ngo kiriko kigenda neza. Kibazo nini Bele yakibajije aho yatanguriye kuvuga ko hari ku abamenyesha makuru, gaca aravuga yuko n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere n'uwitwa Kazungu barekuwe kandi bobo bagirizwa ivyaha biremereye nko guhungabanya umutekano w'igihugu canke gushaka kugandagura umukuru w'igihugu. Ariko nagira ndamubarire yuko yaciye avuga ngo mbega Dr Sahabo na Christian Butoyi bobo ntibotaha. Nagira ndamuremeshe, nibere ndakuremesheje kubera kurekura abanyororo n'umugambi ubushikiriza amanza bumaze igihe kinini, bumaze igihe kinini barekura abantu mu mabohero atandukanye. Abo wambwiye ngira ngo nabuzi kubera ibubanza bararekuye, ibujumbura bararekura, mu ibohero ry'Igitega bararekura, imuyinga bararekura, mu gihugu cose baguma barekura. Rero ntibarekura ngo nuko umuntu avuze ngo iki kimeze gutya canke gutya, baratohoza bakaraba koko ababikwiye. Hari n'abarekuwe kubera ivyaha bagirizwa ari bitoyi, hariho abarekuwe kubera bafunzwe bafise imyaka myinshi, hariho abarekuwe kubera babisavye kubera imvo zitandukanye. Rero ndamuremesheje n'abayavuze ubushikiriza amanza nibwo abashikira bakabona koko ivyo bavuga nivyo, nta kabuza bazobarekura kugira nabo batezurirwe, na cane cane yuko uye ubushikiriza amanza ico buriko burakora ari ukurekura abashobora gutaha kugira ngo batezurire amabohero afise ibiharuro vyinshi. Umurimyi wo mu Burundi yari yatumye umwimbi w'u Burundi wongerekana, leta iri kwikora iki kugira fomi ironse ibikenewe uyo mwavu uboneke kare kandi ukwiye? Murakoze cyane, ahubwo reka mbonereho no kugakikayo nayi ururimi kare rwari rwaciye mu nyenyi, sanga navuze ngo muri yaridi w'amadolari, mugabo nagomba nce ndaza guha umwanya uwitomora ko neza avuga ibiharuro, ariko birababa imiliyoni 100 z'amadolari bimaze kuva mu mwimbu w'ubutare kuva mu kwezi kw'icenda. Ariko ico nagomba kuvuga cyane kuri iki
nimba fomi ikoresha ayo mafaranga mvamakungu ni indemeshanyo yofatira kuri ico nyene cyuko amafaranga mvamakungu kuva aho dutanguriye gucukura ubutare no kubushora hari igitera gihinduka ku buryo ubukene bw'amafaranga mvamakungu buzogenda burahera bukagera n'igihe buhera burundu. Ariko akandi kantu yavuze yagize ati mbega hamwe fomi yonanirwa burundu twotahira he? Burya leta ntiyicara muri ivyo. Murazi yuko yamihimiriza mbere n'abandi bose bashaka gushira imitahe muri ico gisata, n'ubwaruka n'aba bagwiza atunga abandi, umuntu wese ashaka gushira umutahe muri iki gisata arahamagarirwa kwitabe. Mbere n'abari mu bihugu bindi burya leta iragirana ibiganiro nabo abasanzwe bakora muri ico gisata cyo guhingura ifumbire. Hari nabo tumaze kugirana, leta imaze kugirana ibiganiro nabo, ejo canke igihe dushobora kubona bongeyemo kandi uwundi muvuduko wo gukora ifumbire, iyo fumbire mvaruganda. Nubwo nyene nagomba gutsindagira cyane rirya jambo yashikirije umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujeje harimo uburimyi, burya ifumbire kama turakwiye kuyikomeza cyane tukayijukira. Muramaze kuva abantu bavuga ngo bio, murazi ko tugomba no kuzoshora hanze ivoka, murazi yuko nibi biterwa bindi bija guhiganwa ku masoko mpuzamakungu bararaba mbega ubwo ntivyagiyemwo ifumbire mvaruganda. Iyo basanze byakorewe cyane byakoreje gusa n'ifumbire kama niho bigira amanota menshi bikaja no kwibeyi iboneka cyane. Rero kaniko nagomba gukikamwo, hanyuma nongere nkosore nako kantu woba yagasamiye mu kirere, no kuvuga kuva mu kwezi kw'icenda gushika mu kwa kabiri umwimbu umaze kuva mu butare urababa imiliyoni 100 z'amadolari. Baraza kubaha ibitigiri bitomoye neza aho badomako igiharuro. Murakoze. Murakoze.